n'imigwi uvuga ngo ni yingira ko rigenda muri championnat ya Premier League ere defense no munsi hagati equipe itwara Arsenal n'ino equipe izuka izina rya Bayern Munich uravye uko imigwi y'uko ibiri tuza kubona ari equipe nuvuga ifise amahirwe yo gutsinda yindi twisunze cyane cyane nuvuga ngo n'abakinyi uvuga ngo canke bivaye n'imikinire y'imigwi yose uko ibiri ya equipe itwara Arsenal n'equipe ya Bayern Munich ugende ufasha haba kuri Arsenal haba kwa Bayern Munich turabe umugwi ufise amahirwe gutsinda uwundi gusumba imigwi y'ibiri y'Arsenal equipe ya Bayern Munich wo wari heje gusumba uwundi kugeza muri kano kanya. Novuga ati uri kuraraba urugero ubu imigwi yose iriko ni imigwi novuga ati iri ku rugero rwiza uko uri kuraraba equipe ya Bayern Munich mu weekend heze yatsinze ibitsindo 6-2 equipe ya Arsenal itsinda ibitsindo 4-1 kandi ibitsinda ikipe ikomeye nka Totenham. Rero novuga ati uri kuraraba urugero rwose imigwi iriko biragoye kuvuga umugwi ati uwo mugwi w'umunsi utsinda ibi biza kugenda uku, ariko tugerageje kuraba umugwi wa Arsenal kuva utanguye saison novuga ati no mugwi ubona ko uri kuravyifatamo neza. Rero uri kuraraba novuga yuko Arsenal ariyo no hamahirwe cyane naho usanga bigoye no hamahirwe cyane kuko na cyane kwizuba biri muhira ubona ko ifise amahirwe cyane gusumba umugwi wa Bayern Munich. Rero navuga ati amahirwe ndashobora kuyaha Arsenal bivanye n'ukuntu turiko turaraba yatanguye saison nahigeze ubu n'abakinyi ego hari abakinyi no munsi batazoba bahari kandi bayifatiye runini, ariko uri kuraraba urugero wa Arsenal uwo mwaka iriko ndashobora kuvuga ati Arsenal ndashobora kuza kuvyifatamo neza imbere ya Bayern Munich, ariko football murabizi yamya ifise ibiharuro vyayo ushobora kuvuga ngo nakane ngo akomeye ugasanga ahubwo baranamutsinze. Urashobora kuvuga ati no munsi ati ndavye ibiharuro umuguriko nkaraba performance bariko baragira mwisezo ukayiha amahirwe ukacusanga uko wabiziga siko bigenze, ariko novuga yuko umugwi wa Arsenal ndamuha amahirwe cyane bivanye nuko uzoba wakiriye muhira kandi uri kuraraba n'urugero n'iki gihuriko urashobora kuvuga yuko uza gushobora kuvyifatamo neza. Houston kibazo kiza kugaruka uzagusanga ikibazo novuga kiza kuba gisangi gishushanye n'iki kibazo ko ndabaza witwara defense Arsenal twavuze bamwe mu bakinyi novuga ngo ifise kuno munsi turavuga zimwe mu yeremano novuga zidasanzwe turavuga ko uno munsi nivyo badakuba badafise abakinyi amazina amwe matandukanye bo bivaye nuko bari mu mvune. Turavuga ati aba Gabriel Magalhaes turavuga bitwa ba izina novuga ngo rya risangwe rikina novuga ngo ku ruhande rw'inyuma Gabriel Magalhaes niko ndavuga, ariko uno munsi equipe itwara Arsenal iza kwifise amazina novuga ngo atandukanye nkuko twavuze bitwa Mikel Merino, iza kwifise novuga ngo abitwa Berchieze kagira bitwa ba Declan Rice ba Trossard ba Bukayo Saka batwa Juliet Timber ba William Saliba amazina novuga ngo atandukanye na David Raya. Ukadakurira kurone kwa gwino equipe itwa Bayern Munich nayo nani ya equipe novuga ngo nanyene twoza kutavuga ngo ni equipe mbi ahubwo ni equipe novuga ngo nziza uko yafise umutama wa kera yitwa Manuel Neuer, yafise amazina abahungu novuga ngo basanzwe novuga ngo bagize iki basanzwe bakina ndavuga ba Harikene bafite n'ibitsino vawe bitari bike kuno munsi gafita izina rya Mikel Olise nawe n'umukino uvuga ngo arikarigenza neza kugeza muri kano muri championnat yandi ya Bundesliga nandi atandukanye ukagira bitwa ba Kimmich abo baza ba Pavlovic ba Guerrero amazina uvuga ngo atandukanye. Uno munsi Arsenal nino equipe ya Bayern Munich ni hehe twoshobora ko tubona umwe muri bo yoshobora kuza kumenera kugira ngo ashe gutsinda mugenzi wiwe duhere kuri equipe itwara Arsenal ukuntu ushaka kuza imenera kamena equipe ya Bayern Munich ni hehe ibyo ushaka gukunda tukabona ngo equipe Arsenal ishe gutsinda novuga ngo Bayern Munich yoshima uburyo bumeze gute. Arsenal uranyoba yes uno mugwi wa Arsenal ugizwe n'umumenyereza ndavuga ati Mikel Arteta n'umugwi novuga to mwiza cyane uri mu bihe vyiza kandi ukanaraba n'ivyo bihe vyiza ni bihe atari byabe uvuga ati ni ivy'intombozo ngo akaba aratsinda mu gutomboza ahubwo ni ibintu ubona ko ari byo no mumenyereza agegeze kubaka mu mugwi wa Arsenal
kandi kanatsinda kimwe mu bintu byatumye Arsenal tudashobora kuyibona ikiritwara neza ni bibazo yagira ahura navyo mundi Arsenal yamye ifise abakinyi 11 beza batangura ikabura bashobora kuza bakabasubirira kugira batange vyiza nk'ivyo bari bahasanzwe batanga. Arsenal twarayibonye imana imyaka igera kuri 2 ubona ko ari umugwi uri ku bushobozi bwo gushaka gutwara igikombe ca Premier League ko bikaza kurangira ubona ko Arsenal vyanse kumvo yuko yagira avunikisha bamwe bakinyi beza ariko no musi Arsenal nshobora kugira ubwango nufise Martin Odegaard kubera ko urafise Martin Zubimendi urafise ba Imbere urafise na Mikel Merino nshobora kugira ubwoba ngo ntufise Saliba mu gihe ufise uno mukinda avuga ati Andre Mosquera aba hari rero muri rusange novuga ati Arsenal iri kwije ku mpande barafise no mu kinyi Karafiori ariko barafise na Miles Lewis Kelly barafise ba Julian Timber barafise hagati mu kibuga ba Martin Zubimendi barafise ba Declan Rice barafise ba Mikel Merino imbere ku busatirizi bamaze kugarukana mu kitwano ni Madueke Gabriel Jesus nawe nyine nabonye yagarutse ko sinibaza ko ashobora kuboneka mu rukino rw'uno munsi uyu biragoye ko ashobora kuboneka ku rukino rw'uno munsi. Arsenal warumva ngo atiravunikishije Kai Havertz iragize ibibazo ariko yarazanye Victor Gyökeres ashobora kuza akamusubira nawe nyine nivyo no musari mu bibazo ariko bafise abandi bakinyi bashobora kuhakinisha Mikel Merino nabonye ashobora gukinishwa nk'umusatirizi nk'umufone akaza gatsinda ivyo bisindo n'ubundi bahura na kipe ya Totenham yakakina nka nimero 9 neza cyane bafise ba Imbere nawe nyine ari kuri Karibe ko ivyo bisindo bitandukanye na kare wabona ngo Arsenal ifise uburyo bumwe gusa bwo kurondera intsinzi ifise kurondera intsinzi babarondera mu muntu umwe gusa atabaye Bukayo Saka ni Kai Havertz ubundi ugasanga bose bagiye mu mvune ubundi ushaka kuza ukaronka ubundi buryo bwo kuronka ico gitsinda ubundi equipe ya Arsenal nkuko bivuze neza Arsenal nimba twageze ko tubona ikirabura ibikombe bitandukanye vya Premier League n'andi atandukanye nuko yari fisi witwa nuvuga uno mukinyi yitwa Bukayo Saka ari mwiza neza agakina ukazowaragira imvune mu gihe witwa Bukayo Saka agize akabazo k'imvune vyaba bigoye cyane kuba twumva ngo equipe Arsenal kirigenza neza cyaje bigorana gusubira kuronka umukinyi ashobora kubagira ncanke gutanga ama centre ayaheba Kai Havertz ko yabashoboye kuronka ibitsindo Arsenal cyaba nibibazo bivunikisha Kai Havertz na Bukayo Saka yisanga mu ngwane zikomeye cyane kuko atabandi bakiba bafise bashobora kuza bakabasubirira ariko no munsi urafise noni Madueke ushobora kumuhengeka ku ruhande rw'iburyo canke mu bubamfu ndetse no kuri nimero 9 akaza kagukinira neza kuko muri Chelsea the Blues yarahoza hahengeka akaza gukina vyiza uno munsi ushobora kutaronka igitsindo muri Bukayo Saka canke muri Trossard ukakironka kuri Imbere ariko kubatsindira hat-trick bahura na Totenham Hotspur rero muri rusange no bwa Arsenal barafise ubwo burenganzira bwo kwitwa umugwi ufise amahirwe yo gutwara igikombe ca Premier League canke nayo fa Champions League muri rusange na kano kanya bari mu mwanya wa kabiri bakurikira umugwi wa Bayern nyine baza guhura uno munsi kugira ngo berekane ninda komeye gusumba mugenzi we ninda duha amahirwe menshi gusumba mugenzi we gutwara igikombe ca fa Champions League je muri rusange rero mbona ko Arsenal baza ko bafise Bukayo Saka baza ko bafise Trossard baza ko bafise Noni Madueke baza ko bafise Imbere baza ko bafise Mikel Merino ubwo busatirize burahagije bwo kumva ko Arsenal bafite uburenganzira bwo kuronka intsinzi imbere ya Bayern batakoza ko bafise Luis Diaz Arsenal iza kuba ukuza kuronka intsinzi kwabo tukwitege kuba bafise abasatirizi beza gusa kuvuga bafise Bukayo Saka bafise witwa Imbere bafise uno ba Mikel Merino niho ubwa ubona equipe yitwa Arsenal yoshobora kuba yo kwigenza neza gashe gutsinda equipe ya Bayern Arsenal bwa mbere nambe twisunze je yabo bakina jeu de possession irimwe umuvuduko irimwe kunyaruka kanatsinda n'inguvu bari nazo kuko niba bakinyi bakina muri Premier League tusantuze iganwa rya Premier League ni iganwa rimwe inguvu giberemo inguvu hariya ushobora gukina Premier League nushobora kwisanga mu bibanza bine vya mbere utiri wa mugwi ufise babakinyi bakwiye buzuye bakora bitanga uno musi Arsenal ufise ba Julian Timber beza hariya umuhalfback mwiza kina kubaro bibiri agufasha kuziba kongera akagufasha kuduga imbere gusatira mu mitwe ni mubi murose corner byari mu misi yahera sinzi umukingize kuvuga ati ngo corner Arsenal iri très dangereux gusumba penalty ya Manchester United nabibonye no muri weekend equipe ya Bayern Munich batukore banje gutsinda ibitsindo kuri bibiri neza imaze gutsinda ibitsindo bibiri bazi akantu kagafoto bari wafana ba Arsenal cyangwa Arsenal kiranezerwa kubera ko bazi ko yuko equipe itwa Arsenal ahantu ikomereye cyane ku makufra neza amakona kiki bateye uragusaye ko atsinda igitsindo ugati Bayern Munich buriya tuzona yisha ku mitwe yari
nuko barabuze n'utwa Victor Gokereza ubundi ho cari genda komeye bafise n'ubwo bushobozi bwo gushobora kurondera igitsindo mu buryo bwose bushoboka hasi ku maguru hejuru ku mitwe bafise bakinyi bashobora kuza bakabikora vyose ba Gina Timba n'abakinyi beza cyane mu gutanga amasantre ba Imbere mu mitwe ni beza ba Martin Zubimendi nabonye imitwe baratera amashuti baratera ba Declan Rice nawe nyene kuko Bukayo Saka n'umukinyi mu createur mwiza cyane afiswe n'uno mugo wa Arsenal ufise ba Karafiori beza cyane ku mpande banyaruka abazi kudugara amasantre meza kandi bazi no kuzibira bishobora gutera intambamye cyane kuri Mikel riseze kwi biza gutuma yigora yibura mu bijanye no kuza gusatira kuko Karibenzi iri kuno mukinyi Karafiori ni afise ubushobozi bukomeye cyane bwo gushobora kuzibira umukinyi kandi kanatsinda ngerageje kuraba nka Miliye ya Arsenal ni Miliye isa naho ifise ubwo bushobozi bwiza cyane gusumba uko mbona Miliye yuno mugwi wa Bayern Dominic bafise nivyo Joshua Kimmich mwiza umumiliyere kiperatere mwiza hajye bafise ba Pavlovic beza cyane ariko ni kandi nino Bayern Dominic itaza kubifise umukinyi mwiza cyane ngendegwa ko afasha cyane no mugwi ndavuga ati Luis Diaz haza kuba hari mu runo rukino ivyo byose biri mu bintu biza gutuma mbona ko kubijenye n'ubusatirize ku ruhande rwa Bayern Dominic nivyo barafise Harry Kane barafise Nicolas Jackson ariko simbona neza cyane Bayern Dominic iza koroherwa ihari Emirates Stadium muri Arsenal hakunze kubona ko Arsenal ayifise amahirwe menshi cyane gushobora gufata n'umugwi wa Bayern Dominic no kuja gutsinda nivyo Bayern Dominic barafise ba Upamecano beza ba Jonathan ariko ku busatirizi bwa Arsenal bugizwe na Bukayo Saka bashobora kuramplasa bakazana no ni Madueke bafise Berecheze bafise Mikel Merino hagati mu kibuga ashobora nawe nyene kuduga gafasha ubusatirizi bafise Trossard nivyo nibaza kuba bafise uno Victor Gyökeres nibaza kuba bafise Kai Havertz ariko ababonye nenda nabona ko bakwiriye kuza kugora cyane defense yuno mugwi wa Bayern Dominic Tina nyakanano genda nonangiye ko wanashaka kuvyo muje kuko muranadondagura ekipe itwara Arsenal buri yavye kugeza muri kino gini ekipe nuvuga ngo nziza cyambere na mbere twabidondaguye ifite abakintu uvuga ngo n'umunsi ariko barigenza neza waza gusanga nuvuga ngo amazina bana anakomakomeye kugeza muri kino gino muri Champions League ni ekipe nuvuga yitwara Arsenal witwa Martinelli nivyo muri Champions League afite ibitsindo sheke bitatu na assist imwe amaze kuba witwa Trossard afite ibitsindo na assist kuri zibiri waza kwa Bukayo Saka afitemo ibitsindo sheke kuri bibiri Mikel Merino ibitsindo sheke kuri bibiri muri Champions League nuvuga ngo ni ekipe itwara Arsenal iyo kina n'urukino nafise wanashaka n'abakintu bavuze iki abakinyi beza bamaze gutsinda ibitsindo muri Champions League ariko ahantu jemba mbona hanakomere kuruta handi hose ekipe itwara Arsenal kuba ifise no mediane ino mediane twemerane neza ekipe wifuza gutsinda ibitsindo cyangwa yifuza gutsinda iba yubakiye hagati mu kibuga ego kuzaniza rya Martin Zubimendi ukari kumwe kwa Mikel Merino ukazana no witwa Declan Rice no mediane meshizami ni mediane iteye ubwoba ni mediane imeze neza cyane ufise mediane ya Mikel Merino na Zubimendi na Declan Rice ukajugiye ku ruhande Bukayo Saka ukazana Imbere ashobora gukina na nimero 10 ukajugiye no witwa uvuga ngo Trossard cyangwa undi mukino atandukanye nagenda kubwira ekipe yari yose yo kwisi nta ekipe yozibatera ubwoba uherutse twanyere Madrid nk'ivyo bimeze hari amakipe make yoza gahagarara imbere ya ekipe no ushaka kuba munambwira jerewe nashaka ushaka ushimbere Arsenal no munsi niyo ekipe itwa Paris Saint-Germain niyo ekipe itwa Bayern Munich bagaza gukina kuno munsi niyo ekipe itwa Barcelona gukina na Real Madrid mu gihe Zabi yose bameze neza ariko amakipe ya makipe ngitwaye bayabaye ni ekipe yuzuye twemera neza naho mukinyi uvuga ngo wabuze Victor Gokereza naho mbwe ngo urabuze ngo Gabriel Magalhaes naho mbwe ngo ufise Gabriel Jesus ngo ntahari ekipe itwa Arsenal kuri Caribe yo gushaka gutsinda ekipe yo yose rero munsi ndavuga ngo ekipe itwa Arsenal niyaza kwifise mediane nziza ikaza kwigenza neza ino ekipe itwa ndavuga ya Bayern Dominic iza kwifise abakinyi batandukanye ba Pavlovic kagira ba Joshua Kimmich ntabwo biza kuba novuga ngo byo batera ubwoba cyane ariko amakipe anda gutera ubwoba gusumba izindi zose bafise abawinga bameze neza bafise abakinyi batangura wowe uri Arsenal ku ruhande rumwe ufise Bukayo Saka Berecheze ukafise ba Trossard Bayern Dominic ifise izina rya Mikel Olise ukacugira izina rya Harry Kane ukaba ufise izina novuga ngo rizwi ku izina rya no Serge Gnabry amazina novuga ngo ameze neza bagoreska n'abandi batandukanye ba Nicolas Jackson bose uvuga ngo ni ekipe je ubwo mbabona ni match uvuga ngiza kwinateye n'ubwoba match tuza kuba tuvuga tuti urarinda ingene bimeze je no bwana shaka novuga ngo senkani ego
ubona ko nyene novuga yuko ari match umuntu atovuga vyinshi ati ndabona ego Arsenal irafise amahirwe yuko izoba iri muhira ariko uri kuraraba urugero imigwi mwisezo iriko naho nyene urashobora kuvuga ati reka dutange ibice 50 kuri 50 kuko uri kuraraba n'imigwi novuga ati nyene isa niyubase cyane mwisezo. Yes. Ni equipe novango ziyubatse nova muri no saison nkuko ubivuze ariko atwivira kuri equipe Arsenal nino equipe yitwa Bayern Munich tuja kurundi rukino ruvuga ngo ruza kuba ruhuze equipe yitwa Paris Saint-Germain na Totenham Hotspur RD Paris Saint-Germain na Totenham Hotspur equipe ya Totenham Hotspur muri weekend yatsinzwe na Arsenal 4-1 ariko equipe ya Paris Saint-Germain yo muri weekend yarigenye neza novuga ngo ihura n'ino equipe ivyuka izina novuga ngo yande batsinze equipe ya Rohavi itsinze 3-0 uno munsi Paris Saint-Germain ifite ikibanza cya mbere nivyo iri kumwe na Luis Enrique ira gutsinda novuga iri gutwara ikombe cya Champions League ivyo no munsi za kuba idafise abakinyi novuga ngo batandukanye bagize imvune no munsi za kuba batafise amazina azi ku izina rya ruhande rwa equipe Hakimu ntabwo aza kuba hari bitwa Desire Doué ntabwo aza kuba hari ariko badembere baza kuba bagarutse mu kibuga uno munsi ku ruhande rwa equipe ya Totenham Hotspur taza kubifisa umwana muto witwa Johnson Mike Soranke n'uwitwa Ben Davis iyi match yo bigaragara ko mu nkino bazo guhura bamaze guhura kabiri